Ndamukije cyane abakunzi ba PITV aho murere hose. Bonjour canke bonsoir, ça dépend n'amasaha mugezeko canke n'amasaha muzura ku kino kiganiro. So nkuko mubona kuri micro na Flavie imisi yose muri rwa rukundo nyene muze ndabasambwire subscribe d'abord kuri channel ya PITV mugira partage bigamizwe turashira ko buri munsi commentaire zayimba ndazikeneye kugira ngo ngube nkora ibintu bimeze neza ibintu birimwo rwa rukundo nyene. So nkuko mubona rero ndi kumwe n'umu invité umuhungu akiri muto cyane reka tudatevye tumwakire kuri micro za PITV abaramutse yongere abibwire turagoye kazi. Murakoze. Kuri gusanze uvuga Yego nta mfise ijwi rinini ariko si rirerire gose iyo ndi kuri micro. Yego. Tugusabe widondora abakunzi ba PITV kugira bakumenye bongera bamenye n'ivyo usanzwe ukora. Nitwa Ngaya Wallace ndi umuririmvyi w'umurundi. Nkomoka i Bujumbura mu gihugu c'u Burundi. Yego nivyo. Tuko bamaze kumubona abakunzi ba PITV bamaze kubona look yiwe acavuga ati umuntu kweri n'umuntu nyine akora ibintu bimeze neza hano muririmbyi ibintu bimeze ko. Tuka ni bo. Yajya look niyo yerekana uko umuntu akora. Oya nta bapeti ngaho musi tuzosanga bafite dread ndende gusumba nizi inyariko usanga bataririmba. Ugasanga ari ikintu cya entertainment banibereye. Baba bafise mu mutwe yuko gusa umuntu agira ikintu kubera bagikunda. Umuntu agira ikintu kubera bagikunda ntuce usanga bihuriranye n'akazi. Oya. Abakunzi ba PITV rero ko mwamumvise ni Ngaya Wireless. Niyo mazina akoresha mu kazi ko kuririmba canke kuburirimbyi no muririmbyi aririmba indirimbo ndundi kandi aririmba neza guys abantu batsebwa kurikirana ibikorwa vyiwiwe nababwire ko mwaracero cyane gose ariko reka Imana yabikoze twamuzanye kuri micro za PITV tugiye tumenye vyinshi rero asanzwe akora muntu mbere ko tumuteza imbere natwe bwenye tukabandanya twiteza imbere muri rwa rukundo nyene. Ngaya Wireless bavuze yuko uri umuririmbyi kandi nko biri nyene uri umuririmbyi twashaka kumenya akazi kawe canke umwuga wawe urugendo rwatanguye gute bigeze muri rusange. Natanguriye mu mugwi BH muziki ndirimbana no bita Pax Alaba. Ubu nkaba natanguye carrière solo iba indirimbo ya kabiri ndekuye ndi jenyene as a solo artist. Iya mbere novuga ko ari Back in Love niyo narekuye ndi jenyene iyindi nayo ni Mad arico gikorwa canje gishasha. Batarakiraba basimbire kuri YouTube yange bandike Ngaya Wallace baca bahita bambona ubu ntibikirinda no guteba ubu wanditse Ngaya nubwo kwandika Ngaya mpitanza mu bambere. Yego murumva yuko abahaye aho mushobora kumubona aho mushobora gukena ibikorwa vyiwiwe wandika Ngaya Wallace ucubona ibikorwa vyiwiwe. Indirimbo ya mbere avuze yatangura gukora vraiment yari imeze neza kabisa kandi n'ubu vraiment yarankoze sana kubera kutaci yitura uwo mwashwanye mu ex byanse gute byanse shanye nayo mutwe mugabo byarangiye byanse aho twashaka kumenya badoy njya ndirimbo yisohoye haciye kitari gitonya aho mucuduye Mad cyagenze gute haba ikibazo cyane. Urabizi ivy'umuziki ntivyoroshe ava urana Mad natanguye gukora Mad nkoze Mad umuproducteur arayitebana umuproducteur nari nagiye kico gihe arayitebana antera amakorosi menshi murabizi ibintu bya producteur namwebwe bari mu bantu nidogera gose. Nchanja gukora Back in Love tuyikora na CJ niyo Mad nyene ubwa mbere yitwa birandengeye hama rero ico gihe nyene twayikoranye na CJ ariko tuja kuyirecordingira mu indi studio kubera ico gihe CJ nta vyuma vya record yari afise. Niho haho rero uwo producteur aba aranzunguruka gose arangira amakosa menshi sana nca ndicodinga Back in Love ndanayirekura ngoma nizeye ko wa producteur azompa igikorwa canje birateba gose nico kintu cyatumye haboneka idire ingana uko kose kubera narizeye gose makanda ateba subira kutigita uburare bushasha njya kuri codinga kandi dukorana na CJ ico gihe nkiri codinga kico bakubwira ibintu vy'imikoshi imagine ya CJ yaciyisha imagine yaciyisha disque diriragira irifuta ibintu byose umva ibintu bitera biba nabi nsubira kandi kurondera bushasha njya kuri codinga kandi nkeza kuri codinga ncangira mu mutwe ide uko no yirekurana na video
urumva igihe cyateye kiba kirekire kubera urabizi umuntu acirondeza uburyo ntibuba ari kirenga yego cane gose mumve ko aragera hura n'ibintu bimudekuhaje ariko ntivyabuze yuko abandanya akora kugira ngo abakunzi b'umuziki ndundi canke abakunzi ba entertainment muri rusangi babone ivyo ashoboye canke babone ibikorwa aguma bahereza buri munsi ko bikeko bwije tugiye duhagare cane rero kuri indirimbo yo gusohora ariyo mad indirimbo yatanga gusohoka ari audio ico natanga ariko cane nka jewe ubwanje ko nari kwikiranye cane kubera ko utayipostinze kuri channel zawe hari habuze iki vyagenze gute bimeze gute imwe muri strategie za kunguko ni strategie ya kunguko yego ariko tukiri ngaho nyine uvuze ati ni strategy washatse gukoresha ya kunguko tukiri ngaho audio ugiye kwikompara na video ntabwo bihuye ndavuga ibintu vy'amavyuzi eske kibazo kiri he bajya wizeye ushaka kuri channel yawo barakudekone biratuma batayipartage canke kibazo cyabaye he aya partage barazikoze mbega mwe mwumva ko gupartage ikintu ari gute biraboneka mu ndirimbo canke mu gikorwa cyawe wakoze haraho difference kavuga ati ni urazire strategie zo guteza imbere ikintu ni nyinshi aha mu Burundi nuko ikintu twita ama maison de distribution ari ibintu bitagaragara kenshi ni ibintu tudafise rero mu bindi bihugu urashobora gusanga yuko umuntu batigeze banagiposting ugasanga na management yakoreye mico gikorwa ntigeze nagiposting ariko bagatigita bivanye n'ama promotion abafise ama promotion maremare yego bisigura yuko rero kujya vyaba ariko vyari bitekanije canke barabikoze hama bigenda kujya nyene bimeze gute barakoze ibishoboka ivyo bakoze nirijyanye tubishima uko nyene vyabonetse ariko après yaho acu usohora video yayo ikorwa na Pax mu direct yitwa Pax niwe aciye ayikora après za kubona babandi wa postingira intuzenya wa postinga ko audio y'ijya ndirimbo ntaco bayivuzeko mwari mwavuganye ati upostingire audio yonyene video yihoze canke vyo bimeze gute video vyari bitegekanyijwe ukizopostingwa kuri channel yanje audio niwe vyari bitegekanyijwe nkuko twabivuganye audio yari yo kuja kuri channel yabo nego twashaka kumenya nakaye kankunguko waronse mu gihe wapostinze ijya audio kuri channel yindi canke yitaye kuyipostinga aho nakaye karusho wabonye kaje akunguko nuko ava jewe ushatse sinzi kura umaze gukurikirana channel yanje neza je muko nkwiza 1k views kivumbi na jasho ariko kijya gihe nabonye bikwira mu enjour umva karakunguko nubwo bitabandanyije bigenda neza parce que manque de moyens aba blog mbega ni blog ababita aba blogger aba bantu bakoresha ama page nga mu Burundi babajeje guteza imbere ibikorwa nabo nyene barakeneye agafana urumva nto kwa mubashira amajambo buri gihe ya navyo nyene urumva birimwe mu vyatumye ndirimba itabasha gutera imbere gose murumva yuko harabaye nyene ko kubura uburyo mugabo ko kama kariho mugabo bukebuke nigo rugendo turizera yuko ejo canke hirya yejo indirimbo vraiment higeze ni sawa ku minsi maze isohotse pardon ku minsi maze isohotse ni minsi mike mugabo ndavuga yuko imaze gushika kuri prix de deka vraiment bimeze neza ni intambwe ishimishije kandi vraiment courage ukomeze kumwihubahe ibikorwa bimeze neza kugira ngo ejo canke hirya yejo ubandanye witera imbere soko none merci sana tukiri ngaho nyene twashaka kumenya mbega ujya ndirimbo kisohora ukishura kuri channel yawe kuko witeze ko bazoyakira niko vyagenze siko vyagenze bivanye na kwa kuntu nyene nakubwira ati uburyo bwo kugira ngo tuyidistribue gose butabashije kuboneka murumva yuko hakenewe vyinshi uburyo n'ikintu ngira akamaro mu kazi kose na cane muri aka ko kuririmba canke akazi k'uburimvyi asanzwe arimwo niyo mpamvu rero akwiye gukorwa tukaja hamwe kugira ngo tubane dusupporting abana bacu twashaka kumenya ngaye Wales asanzwe yikona gatwe kiyo canke afisa ahantu keke pare nyene manajinga kuntu pore pore ndafisa abagenzi banyitayeho nubwo batabishoboye byose barakora ivyo bashoboye nk'ubu narakoze video ni ibintu byari nk'indoto kuri jewe gukora video narakoze video ndakeka isa neza twakoresheje low budget ariko twaragwanya kugira ngo igikorwa kize kimeze neza kize kiri kuri niveau basi yegereje n'ibindi
yego cyane gose en tout cas vraiment abantu maze kubona ya video imeze neza, image ni sawa, audio ni bon, byose imeze neza vraiment ni ntambwe ishimishije kandi ntawe ureka kubishima. Ariko twashaka kumenya ngaya uri muri industry, hari byinshi bivugwamwo, hari byinshi biberamwo byinshi cyane, nk'abantu babiri mwe basanzwe babizi. Ariko twashaka kumenya ngaya wireless niyo strategy aje gukoresha kugira ngo umuziki wiwe ubandanye winjira mu bantu, mu bafanzi biwe canke mu bakunzi b'umuziki ndundi, kugira ngo batamwibagirwa. Kuko hariyo manshi baje bagakora indirimbo imwe zibiri usanga baragiye ntitosubye kubabona. Niyo strategy rero uzanye nk'ubwawe? je ndakeka abantu bakunda igikorwa ciza, ndi mu bantu rero bitanga notuma ndeka kwandika ibiririmbo byinshi nkandika nke nziza. Niyo strategy wanje, uko bizogenda kose bazontahura. Ya bajya bake ntera nunguka, kuko nta musi numwe ndigira ndekura indirimbo ababone bareke kuduga. Rero bajya nyene baduga, ndabashima kujya nyene, urumva nabandi mba nungutse bantahuye. Yego cyane gose murumva yuko azomera akora ibikorwa bike mugabo ibikorwa bike bibe vyiza, kandi navyo vyiza akora ibintu bike bibe vyiza mu ntumbero yuko ugumuganya. Ntuzombona muri za base ku ma TV online ngo yakuye impuzu ngo ari gusa aya ko gufosinga sindimwo rondeza ndarondeza, ariko apana bijya ngo simo bituya kuvuga ngo umuntu umuhungu vraiment janga ugakura impuzu ngo none ijya hiti bayimarana igihe kingana gute? kazima baba yirose igihe kingana gute? Ibinjiriza iki? Ucu usanga bamumenye ukundi, ntibamumenya nk'umuririmvyi, ucu usanga bamumenye ukundi kuntu. Yani urumva ijya hiti rero muri carrière yiwe ya musique, kubera benshi ajya harimwe ababara ba musicien muri carrière yiwe ya musique, ucu usanga ari bure. Yego cyane gose mva yuko ngaya we waze neza kandi aguma aturyohereza vraiment ririmba neza guys. Agirimba je vraiment indirimbo ziwe nk'iya mbere yoyo yarankuyeho nuko nyene bita yindi rero yindi kuri we ni swata. Si swata madi ni bon imeze neza mugabo iriya ya mbere nayo amapart yaranyujuje. Wewe ushobora kuba wari uri muri bijya bihe nyene. Waramvuga ibintu sha. Ushobora kuba wari uri muri bijya bihe. Kandi umwe wese bavuga ngo batere ngamagara hejuru, umwe wese asamagwiyo. Niyo mpamvu. Tukiri ngaho nyene twashaka kumenya ngaya waduha ibikorwa muri hashize iminsi indwi mengo 10 jours ko twashaka kumenya ni nkajyari twitake kinde gikorwa. Sindabimenya calendrier yanje sindayipanga yo kuyigenza ure kureka ikindi gikorwa kubera sindasubira muri studio. Ngo n'ubunebwe urakora hama ikiyede nkora ikiyede mpora mbona nakucyonye ubu unyume ngo kukironka ni barabara. Ibi bintu byose bikorwa n'uwagutwaye ahantu. None gashaho naregea mfuko waona kitu. Twibaza yuko abantu bazi ngaya bamuzi kunge naririmba, tukavurema turabikintu dukora kugira ngo asubiraje muri studio. Ujya studio uvuze ati rero nawe rero mu minsi mike nashaka kuja muri studio nzoce ndakurondera ufashanye n'aba BH family. Rigana no gico shoboye ko reganye ifise umutima wo gutanga naho bari duke ufise uratanga kandi umuntu aragushimira. Rero kugira utange simisiga ngo ufise ibintu byinshi cyane vya hatari oya gikuru n'umutima na je wari cyo mfise uwo munsi ubwiye ndashobora gufasha cyangwa gufasha mayide rega byose ni gufashanya. Nagufashije mu buryo uboneka ndagufasha mu mayide nimbari ikisindirimba mugabo ndafite cyo naguhanuza cyangwa ngo ati studio nini iratesa imeze nuko hamwe ukagenda neza. Yego navyo nyene ni vyiza. Ngaya rero sinze kufisa akajambo kamwe canke utujambo tubiri woshikiriza abakunzi bawe mu ntumbero yo kurangiza. Mfise double talent have ndakubwira ngo iki kibazo naco wambajije gusa reka ndabasabe babandanye batwabona badukurikirana bon badukurikirane uko bashoboye badusupporting uko bashoboye ndakoresha imbuga presque nka zose mbere na 27 indirimbo yanje mad iraboneka ku ma platform yose abaho kwisi platform zishika nka 15 niho mad izo biri posted iTunes Boomplay Spotify baze bitange basimbire ko bayirabe baterecharge kugira ngo badutere intege na twebwe tubandanye tubona ko dushigikiwe.
yego cane gose bakunzi ba PITV murumva yuko presque channel zose yazikoresha amapage yose arayakoresha murumva yuko ufise ikintu uwo mufasha cyangwa ufise ikintu wokora kubwiwe ndabugikore ku muntu mbere yuko aguma ibikorwa bimeze neza yavuze yuko uburyo n'ikibazo rero turadufashanya maboko kugira ngo ejo canke hirya yejo aguma ibintu bimeze neza igikenewe ni jewe na wewe kugira ngo ashike ku ndoto ziwiwe kuri ubwo ndabakunda cyane yarina na Flavia kuri micro bye bye.